twebwe umuhari n'amahoro n'ubu nyene nk'uko tumaze kubivuga ikindi gihe turifuza ko Bunyoni agateka kazina muntu kiwe kubahirizwa hanyuma akaburanishwa agacirwa urubanza rubereye nk'uwundi munyagihugu wese ariko turanizeye cane ko uyu uzoba umwanya mwiza kugira ngo bashira habona amabi yose bivugwa ko Bunyoni yoba yarakoze kugira ngo abayakorewe barenganurwe. Tubiravye neza mu bihambaye bigenga intwari ibereye harimwo uko umuntu wese ashinzwe amabanga arinda kubazwa ivyo yoba yarakoze vyose mu gihe yari muri ayo mabanga. Hari nabi yakozwe agaheza akabibazwa akishura akabihanirwa nk'uko amategeko abitegekanye. Turavye kuva mu mwaka w'2015 aho indyane zahitiye zizingamitse Uburundi zatanguriye vyaravuzwe cane ko Bunyoni yoba yarakoreye amabi menshi abantu boba bitwa canke vy'ukuri badashigikirana na gatoyi ivyo CNDD FDD ikora. Ivyo ni ibintu twumvise twese, tuzi twese, twavuze ko twese nta byinshi tubivuga ko atari uko birazwi mu Burundi, iryo zina rirazwi. Bunyoni rero bavuga yuko akiri umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu, eka naho abereye umushikiranganji wa mbere, yoba yaratumye abantu benshi kwica, guhagarika, gupfunga, kunyuruza, kuboreza igufa n'ayandi mabi menshi abantu batari bake. Hanyuma n'ababikoze nyene ivyo abo yatuma bakabikora bakaba bazwi neza, amazina yabo akabazwi, aho babajana hakaba hazwi, vyose ingene vyagenze bikaba bizwi, ariko icabonetse nuko atawigeze na rimwe abakorako kuko bari bakingiwe na Bunyoni. Ukudahana ni inzitizi ikomeye ku mahoro, intwari ibereye, iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, eka mbere no kwiterambere rirama ry'igihugu icarico cose. Ni ukuvuga rero ko kudahana bizibira inzira zose za kazoza keza k'igihugu. Vyoba vyiza rero abatwara Uburundi babizirikanye ivyo bintu, bagafata ingingo yo kuvavanura n'iyo ngendo yo kudahana isambura igihugu. Uyu munsi turiko tuvuga Bunyoni, ariko hariho n'abandi benshi bakoze amabi kandi ntibahanwe kandi vyamenyekanye. Turizeye cane rero ko iki kibazo ca Bunyoni kizoba umwanya mwiza wo gukuraho iyo nzitizi ibuza inzego z'igihugu gukora uko bibereye. Twibutse uburorero bumwe bumwe bw'abakenyezi, abigeme, imiryango n'abandi bantu bishwe bagakorerwa amabi atagira uko angana. Tubona ko bikwiye ko ubutungane bwobaza Bunyoni umwanya ari mu minwe yabwo. Turibuka nk'uwitwa Charlotte Mugwaneza, tukibuka Marie Claudette Kwizera, Lydia Nibogora, Theonisia Ayishakiye bita Aime Nshuti, Rehema Kaneza bita Mama Aisha, hari na wa mu journaliste wo muri RTNB Christophe Nkezabahizi, hari n'uwundi mbere mumenyesha makuru wundi yitwa Jean Bigirimana, hariho uwitwa Alice Kadudu Niyonzima.
Kamikimana Ines Nikora, Irakoze Tresor, Mbonihankuye Evariste, Thierry Kubwimana na Krista Kaneza turabibuka ivyabo. Hafsa Mosi ntituramwibagira. Hari na General Kararuza n'umuryango wiwe nabo nyene turabibuka. Wibuke na Honorable Oscar Ntasano n'abandi benshi, abagabo, abahungu, abagore, abigeme benshi cane. Abo bose twebwe nk'umuhari n'amahoro tuvuga tuti nibarenganurwe, ubone ko Burundi buhaye buja ku nzira yo kuzosubiza hamwe bukiyubaka. Ico nico kintu twebwe twifuza kandi dusaba, nibabikurikirane, nibafata uwo mwanya babikurikirane.